ico twiyemeje nk'urwego rw'igihugu uburongozi bw'igihugu nuko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu kiba igihugu kitavogerwa. Ni muri iyo mpamvu mpamagarira abarundi twese kuva hasi dukura ibirenge hasi, kuko umunsi ugwaruka gwakura ibirenge hasi niwo munsi twataye kubona iterambere. Mu minsi yahera ugwaruka gwagenderera kwega ibirenge, ubu rero twese duhaguruke tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka ubona imbere niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubu rero twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu, abenegihugu bumve ko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubu munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije, none rero mu buhimbaze mu kanyamuneza twese twibuka yuko abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu cy'u Burundi kiba igihugu cy'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Uno munsi abarundi bose bafise akanyamuneza kadasanzwe, akanyamuneza kuko igihugu cyacu carose intahe yo kwikukira, carayihabuje kuko cari gisanzwe kiyifise. None rero uno munsi twahuye kugira ngo twiginane, twibuke uwo munsi, na cane cane twibuke iyo tuva. Ejo nari narose umwanya wo kubashikiriza akari ku mutima, ariko no munsi n'akandi karyo ko kwibutsanya kugira tugume twigishanya ingene twogumya iyo ntayo kwikukira n'ingene twoyitsimbataza. Ubwa mbere bwobwo nuko Burundi bwari bwamye bufise intayo yo kwikukira, cari igihugu cifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abenegihugu barabakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu cy'u Burundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye, nico gituma abarundi ba kera bose umugabo wese yari ngabo. Abarundi cyari igihugu cifashe kandi barankakagaye. Rumariza yaraje mu Burundi ashaka abarundi atwara babagurano ngo baje kubagira abaja, ariko abarundi baramugwanije baranka yuko hari umurundi n'umwe atwara. Ivyo birerekana ko abarundi cari ni igihugu c'abantu bankakagaye, igihugu kitavogerwa. Igihe abamisiyonari baza ubwa mbere bagize ngo bamenere Rumonge na Nyanzarake, naho nyene abarundi barabagwanya. Uburuhiro baja kwinjirira imisugi. Abo bamisiyonari ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe, bapfuma bavuga bati basi duhindure izina ry'Imana tuyite Mungu, kuko basaze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana, ariko bo baca bavuga ati dupfume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni Bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumya harana
kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intahe yo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni. Ariko naho twari turose intahe yo kwikukira ntibyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfamutima batemera ko ako gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegerezwa kwiyumvamo igihugu, kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikura ko agasuzuguro. Kugira wikure ko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande. Nta muntu asega bahicubahiro. Ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke ico afungura, kuko tugiye gusega ivyo kurya naho nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke ico ufungura niteka rikomeye cyane. Hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe? Ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye. Ngo birashoboka? Ndababwira ko bishoboka, baca baradukeza. None nanje ndakeje abarundi. Ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye, intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe. Abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze, yuko tudakwiye kubusimbira hamwe, dukwiye gutora abaturongora kandi babona. None rero mboneho akaryo gukeza abarundi twese, kuko n'amakungu yaratangaye. Kera yahora abona ko turabanyakajagari tutabishoboye batarimwo. Ndakeje kandi n'abatowe. Abatowe ndabakeje cyane. Ndabakeje kuko tubazeyemo vyinshi. Uwo mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana Uburundi buteye imbere. Dukeneye rero indongozi zihabona, indongozi mboneza. Ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ivyicaro gusa, dukeneye indongozi mboneza. None rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe, turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu, duteze imbere intara zacu, duteze imbere igihugu. Kugira rero igihugu gitera imbere gikenera indongozi zimboneza. Indongozi imboneza si yindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi imboneza iragenda mu bene gihugu, ikumviriza ivyo bakeneye,
hanyuma nayo ikabafasha kubona ico bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatara kimwe iri kwirakorera bene gihugu, iyo ntibikwiye. Dutegereza rero kuronka indongozi mboneza. Hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dossier akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora. Indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero, ngo banzunyereke ivyo nkora. Iyo si ndongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka, kiba gifise abene gihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tuje ku kivi twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere naho ufise amahera, kuko urashobora kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu nakamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna, kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu. Abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya, ikarya igiturire, igasesagura itunga ry'igihugu, iba yanka iterambere, ntishaka ko igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe, atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka ko igihugu kigira agateka, kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere, kugira ngo igihugu cacu kigume gihagaze neza, gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas, OPN 1376. Ugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Ugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Ugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo nibashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi, bwabo butare yabikawa. Akorera mu ikomine ya Kabarore,
iyo komine irimwo abantu bari barimonogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye uca umenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka iciye mu binywabi, arabuza ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agashirukabute k'imiliyoni 5. Aba batatu sa nubavugira rimwe, abarahagarariye igihugu barahagateka urwego ko kwivuna basi. Twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngahi Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo 2 turaziha imiliyoni 4 hanyuma na kaporale chef n'inganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze. Nihaba turi mu mahoro, nitwaba twatunganije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagira ndabasabe mbere musubire muzikomera amashi. Naba twashoboye kubona ko twoshira imbere y'abandi, ariko abakoze ni benshi cyane. Nagomba rero mu guheraheza mpereze ku mpanuro nkeyi nk'uko twamaduhanurana iminsi yose. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icari cyo kwikukira.
umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya ico ari cyo kwikukira. Twama tubibona akenshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise kagatima k'abapedese, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, uvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu cy'u Burundi carikukiye, nta kindi gihugu na kimwe cyashira hamwe na rimwe rizoza kugaba uburundi ngahi wacu. Niba ikibazo cyawe kijanye hanze, nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cyawe. Kandi urugero rero dupimira ko niki, hariho abantu babonye abene gihugu batabatoye baca biruka muri ONU no muri Union Africaine ngo babatabara, aho kuja mu bene gihugu ati hanyuma murazopfuma mundabagiza. None ONU izomutora. Abo berekana yuko bagifise umutima w'abapedese yuko ibibazo by'u Burundi bitorerwa umuti hanze. None rero ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, baba barundi bamenye ko abarundi tuzokwama dutorera ibibazo byacu umuti turi ngahi Burundi nyene. Ndetse mbere turavyoroshe ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri ngaruka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa, iyo ndongozi yo birakinjura ikaja kwiga ingene barongora abandi. N'ijambo ry'Imana handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wawe woshobora gutunganiriza abandi gute? Handitse kandi ngo ugutanga bisumba guhabwa. None uzotanga iki udafise? Indongozi rero uno munsi ndabasavye, nimwamushaka ko Burundi bugira agateka, nimwamushaka ko tuva mu gasuzuguro, mwese muje ku kivi, ntihagire umuntu azosubira kumarana dosiye indwi, ntihagire kandi n'uzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Aha mu mahera yubatse ikibuga hariho amahera twatse abari bayivye. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohiga imanga ko umuntu naho azoba yagera mu mabanga uyu munsi agacumura ejo arataha. Mubimenye. Abene gihugu murazi baguma banyandikira utuntu, abene gihugu bakagushengeza iwanje ngasanga nivyo vyiza, zogusaba uce wandika ikete ryo gutanga imihoho utarigura maramara. Abene gihugu nibo bene igihugu kandi barafise inimero yanje barabimbwira. Kare mwaridoze ko nguma ndababaza nti ibu umuntu kutamutunganirije uyu kutatunganije. Ubu rero nzababwira ko mwananiranye ari dayimoni bagenza, idayimoni nayo tuzoyisengera wavuye ngaho muri ayo mabanga. Tuzoyisengera. Idayimoni ntinesha abasenzi. Mwebwe mujejwe intwaro n'abajejwe umutekano, cyane cyane Nyamiramabi, hariho ingeso ziguma ziza ziribonekeza. Ubu hatanguye no kwibonekeza abantu bitwaza ibintazi kugira ngo batoteze ubuzima bw'abandi. Muve hasi, mubigishe uwo n'umutima w'agakoko, ni dayimoni iri kubavugiramwo. Kwitwaza ibintazi ngo ibirozi kugira ngo utoteze ubuzima bw'abandi, ico tugiye kukigwanya twivuye inyuma. Abo bakitwaza rero ibintazi mushaka mwe murasubiza inyuma. Ico twiyemeje nk'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, nuko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu kiba igihugu kitavogerwa. Ni muri iyo mpamvu mpamagarira abarundi twese kuva hasi dukura ibirenge hasi, kuko umunsi ugwaruka gwakura ibirenge hasi niwo munsi twataye kubona iterambere. Mu minsi yahera ugwaruka gwagenderera kwega ibirenge. Ubu rero twese duhaguruke, tuzoja mu mitumba
tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka kubona imbere, niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubu rero twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu, abenegihugu bumve ko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubugira kabiri nuko dutangura ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Ejo mwarumvise ibyo nashikirije, mu burimyi dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime, igihe hazozira imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorereho, mugabo hatari hicaye, kuko hariho abaguma bayarabaraba uko gusa. Aha rero nteyakamo abajejwe amatongo yuko bategereza kuraba amatongo bayahe abenegihugu bayarime, hanyuma nihagera ko dukora imigambi y'iterambere tuzoheza dukore. Ikigira kabiri naravuze ku gisata cy'ubutare. Twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu, amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abivyi b'ubutare muwe muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi, mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo muwe murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisavye cyane cyane abenegihugu bari mu bice birimwo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba, none ikawazo ntibazirima hanyuma bagashora, leta igashora hanze. No ku butare rero tugira dukore nk'uko, kugira ngo iri tunga kama Imana yaduhaye rituramire koko. Aha rero nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane ugwaruka mugira amakoperative, hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ivyo nivyo vya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi, kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turipfuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nico gituma tugira dukora ibishoboka byose amahera y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugura amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Nico gituma ndabwira nti tubumwe tugira urukundo kugira n'Imana igire ahimaniye. Mbere rero ni ngaha ciye mpereza nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Uwo munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije, ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mu kanyamuneza, twese twibuka yuko abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu cy'Uburundi kiba igihugu cy'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese.